Ndabaye ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri noshene ya YouTube ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa aho tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari muyabira aho ari hagati nk'ururimi aho ategerezwa gutanga imihoho canke akicwa. Ivyo bivugwa n'igicocoro cyo mu mugambwe CNDD-FDD gikurikiranira hagufi ibiriko birabera mu butegetsi baga CNDD-FDD. Muri ano makuru twabiteguye turaza kubigaruka ko mu buryo bagidonido. Turaza kubabwira nanone ko hakwiye inama rukokoma y'abarundi bose nk'uko bishikirizwa no mushinga amateka Hagatorwasa ari nawe yashinze umugambwe CNL. Agatogwasa abivuga mu gihe igihugu kigeze ahatemba kandi indongozi nka zose zimwe muri zo zikaba zirorera ataco ziriko zirakora. Akarorero nako umushikiranganje wa mbere muri kino gihe ameze nk'igishusho ariko nawene akaba apfukamwe munda n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nk'uko abegereye uwo mushikiranganje ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavyemeza. Muri ano makuru turaza kubaha idonido kuri iyo nkuru. CNDH higiye kubaho gute inyuma y'ihunga rya Sixte Vinye Nimuraba. Inyinyurana rya Sixte Vinye Nimuraba n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biraza guherera hehe? Ese icuka cifashe gute mu nzego nkuru z'igihugu? Muri ano makuru ivyo navyo turaza kugenda turabica irya nino. Turonse akanya turaza kubaha inkuru zitandukanye zivugwa mu ntara aho hari inkuru idasanzwe ivugwa mu Cankuzo. Imbonerakure zugaje soko nkuru bose bakaba bategetswe kuja mu birori, imyidogo ikaba ari myinshi mu badandaza. Turonse umwanya iyo nkuru turaza kuyibashikiriza. Dufise n'izindi nkuru nyinshi cane tuza kugenda turaciya nino. Ntuze kuja kure, fyonda kuri subscribe wayo tarafyonda ko ariko bayo barabikoze urasangiza abagenzi bawe kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha maze tugende turabana umakuru n'ibiganiro dutambutsa. Tugize igihe tubabwira ko inzu iriko irasha mu bihangangiye vya CNDD-FDD. Bamwe baradutuka bakavuga ko turiko turacarishamwo inzego. Ico bikoze abenshi babivuga nizo mbonerakure nyene ndetse n'abandi begereye ubutegetsi bagomba kwikundishwa kuri ubwo butegetsi no kwerekana ko babushigikiye, ariko kuri barakuzi abenshi muri CNDD-FDD barazi neza ko ibintu bitifashe neza hagati y'inzego nkuru muri CNDD-FDD. Mbere bamwe bakaba bariko baranakinjura bagahunga igihugu. Twamaze kumenya ko hari abategetsi bakuru muri CNDD-FDD bamaze guhunga igihugu. Hampande yabo twagiye turababwira bahunze bikamenyekana nka Sixte Vinye Nimuraba ndetse n'abandi bakomiseri muri CNDH. Hari n'abandi bategetsi bahunze bagahungana n'imiryango yabo. Ivyo tuzobigaruka ko tuhejeje kuronka amakuru yose ndetse n'idonido kubo twamaze kumenya, ariko mu gihe tutararonka neza umwidondoro wabo bose ndetse n'idonido kukuntu bahunze ntawe dushobora kubibashikiriza. Ivyo tuzobigarukako. Ivyo rero biriko biraba muri CNDD-FDD. Abenshi bariko barapfukapfuka bavuga ko ari ugucarisha mu inzego. Ico bikoze ukuri kurazwi yoba muri CNDD-FDD ndetse n'ukurikiranira hagufi vya politike mu Burundi wese araba neza arashobora kubona ko muri uyo mugambwe harimo ikibazo gikomeye cyane kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu gushika ku nzego zo hasi aho ibintu bitifashe neza habe na gatoya. Kimwe mu gicocoro cyo mu mugambwe CNDD-FDD akaba yarahoze ari n'umuvugizi wa Petero Nkurunziza. Arazwi cyane, akunda gushikiriza ibiganiro ndetse no gutanga ivyumviro vyiwe ku kuntu igihugu gitwawe ndetse no kuntu igihugu cyo kogorora. Uyo akaba ari Leonidas Hatungimana avuga ko mu gihe umushikiranganje wa mbere ari muyabira gutanga imihoho canke akicwa ari vyo vyonyene bisigaye kuri we, ariko nabwo gutanga imihoho navyo bikaba bidashobora kuza kumworohera. Wahoze avugira Petero Nkurunziza akaba atanze inyanduruko z'ibibazo umushikiranganje wa mbere arimwo bishobora kumuviramwo kwicwa, gutanga imihoho canke kwirukanwa mu mabanga
agishika mu mabanga akaba yakoze ingendo nyinshi mu gihugu, bituma rero yamamara ivyababaje Perezida Ndayishimiye. Uyo rero Gervas Ndirakobuca murazi akiri umushikiranganji w'umutekano, yarazwi cane gose yafata ingingo, yashatse kubandanya gukomeza ivyo yahora akora ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati ndetse n'umutekano. Ariko Perezida Ndayishimiye abonye ukuntu abarundi batanguye gukunda Gervas Ndirakobuca, ishavu ryaraduze, we n'umugore wiwe batangura kurondera uko bumwegekaho ivyaha bikomeye birimwo kugumura abanyagihugu, birimwo kwankisha ubutegetsi abanyagihugu. Muribuka inkuru twababwiye y'iciyumviro Gervas Ndirakobuca yatanze ukuntu ibitoro vyosubira kuboneka mu Burundi, maze Perezida Ndayishimiye akamuterera hejuru akamubwira ko ahubwo afatanije n'abariko baratuma igitoro cibura mu Burundi, aho Gervas Ndirakobuca yari yatanze iciyumviro ko ishirahamwe ryahora rizana igitoro Interpetrol ryo burekerwa vyo kuzana igitoro ahubwo rikongerezwa inguvu. Abo rero baciye bamwagiriza ko arya ibiturire, ngagomba kurya igiturire muri iryo shirahamwe. Ivyo rero vyaravyicuka kibi hagati ya Perezida Neva ndetse n'uyo Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ibi rero uko Ndakugarika yagenda aramamara mu gihugu vyaramubabaje cane. Ikindi nuko mu gukemura ibibazo vy'igitoro, nkuko narimejeje kubikubwira, Gervas Ndirakobuca yasavye ko bashira iryo shirahamwe ryahora rizana igitoro ryobandanya kuzana igitoro mu gihugu, ngo kuko yari abifisemwo ryari ribifisemwo uburambe. Perezida Ndayishimiye yabibonye, naho nyene amuha agasopo kugira ishirahamwe Prestige rya Gerina Ndayishimiye aba ari ryo rihabwa isoko ry'ibitoro. Aho bigeze ubu Gervas Ndirakobuca asigaye ari nk'igishusho muri leta, nta ngingo n'imwe ashobora gufata. Mu kiganiro catunganijwe ku buhinga bwa none kuwa gatandatu kiremeshejwe n'ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politike, umutumire yahoze ari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza nibwo yashize ahabona bimwe mu bibazo bihanze umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca, bitumye mbere byanatumye mbere atanububasha agifise muri kino gihe muri leta, vyitwa ko arongoye. Nkuko rero bishigwa habona n'uwo yahoze ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza Leonidas Hatungimana, nubwo nyuma yaje guhunga kubera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, akaba yarahunze kuko yahanuye Nkurunziza ko ivyo agiye gukora bigiye guta igihugu mu kaga kandi bigacanishamwe abarundi. Yavuze ko bimwe mu vyatumye Gervas Ndirakobuca abura ijambo mu gihugu bigezaho yiyumvira gutanga imihoho. Leonidas Hatungimana avuga ko kuva umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca ashika mu mabanga yakoze ingendo nyinshi mu gihugu, mu ntara, ivyatumye Perezida Ndayishimiye atangura kwibaza ko aje kumuvana ku butegetsi, kumusubirira ku butegetsi. Ariko nanone ivyo bikaba biri no mu bagumyabanga benshi, aho abenshi bavuga bati Gervas Ndirakobuca nubwo wabaye amaboko imugongo Ndayishimiye, wo muha akaryo yokora bimwe biboneka kandi igihugu yagishira ku murongo. Akimara kubona ingendo za Gervas Ndirakobuca, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarungitse intumwa ku mushikiranganji wa mbere zimumenyeshe ko Ndayishimiye adakeneye gusubira kubona Gervas Ndirakobuca yiyegereza abanyagihugu mu ntara hagati, ngo ari gukora ingendo. Naho bibonye guhera ico gihe aravyubahiriza, arabireka. Gushika ubu nico gituma mutabona Gervas Ndirakobuca yama mu ngendo nk'uko yahora bikora. Muri kino gihe ibintu vyose yarabiretse. Ibibazo bamubaza mu nama nshinga amateka avuga bati muje kubibaza abashikiranganje babijejwe, wamengo ntaca kimaze, kandi nawe nyene nta kindi yokora, kuko Gervas Ndirakobuca n'umuntu araba kure cane, arabona ko atagenze gakeya ashobora kwisanga ibintu vyamukomeranye. Nk'umuntu rero w'umunyamahoro yaricishije bugufi, arareka Perezida Ndayishimiye ibintu biramuyangarana. None muri kino gihe ibintu gose nivyoroshe na gatoya.
izo ngendo za Gervas Ndirakobuca yakora mu ntara hagati zikaba zarimwo umusaruro kuko yatanga amategeko kandi agashigwa mu ngiro, ukabona ko ari indongozi zifise ijunja n'ijambo gusumvya n'umukuru w'igihugu, ari navyo vyoba vyarateye ubwoba General Neva. Nk'uko rero vyabandanije bivurwa na Leonidas Hatungimana, Gervas Ndirakobuca amaze kubona ko ikibazo kibaye umuzi w'ibuye mu gihugu, yaregereye Perezida Ndayishimiye hamwe nabo mwiperereza abagira inama nziza y'ingene ikibazo c'igitoro coterega umuti mu gihugu. Gervas Ndirakobuca yarasavye ko urongoye ishirahamwe Interpetrol ari we yobandanya azana igitoro mu gihugu kuko ari we yarabimenyereye abifisemwo n'uburambe, ariko Perezida Ndayishimiye abibonye gutyo yaciye abona ko Gervas Ndirakobuca yakorana na Bunyoni, yari umushikiranganje wa mbere yaje asubirira, ariko aza kwirukanwa na Perezida Ndayishimiye imbere no bakaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Perezida Ndayishimiye mu kwanka ko ishirahamwe Interpetrol ribandanya ivy'igitoro, yavuga ko uyahoze akorana n'intwaro z'abatutsi, ngo vyose rero ngo kwari kugira yikure ko Interpetrol na Gervas Ndirakobuca maze azana ishirahamwe ryiwe Prestige aba ariryo ryihariza kuzana ibitoro mu Burundi, ariko vyararitaye ku amazi. Perezida Ndayishimiye ngo yaciye asaba abashikiranganje barimwo abajejwe igitoro ko ata raporo n'imwe bosubira guha umushikiranganje wa mbere, maze ngo bazitumbereze mu biro vy'umukuru w'igihugu ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vy'intwaro, maze akaba ari we abaha intumbero ku bibazo kanaka. Leonidas Hatungimana abandanya avuga ko iyo abashikiranganje bandikiye umushikiranganje wa mbere bamusaba intumbero ku bibazo kanaka, hariho ikopi imwe ija mu biro vy'umukuru w'igihugu, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu aca arungika raporo ku muyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, maze nawe agaca bishikiriza umushikiranganje wa mbere ati ibi nivyo vyokorwa nk'uko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'intwaro yabivuze. Gutyo Ndirakobuca akisanga atangingo nimwe agifata, hari navyo vyamushavuje cane muri kino gihe, mukamubona ataca ariko arakora, ariko nawe nyene arabohewe amaboko imugongo kandi abifata nk'agasuzuguro kadasanzwe. Ibi rero vyaragenze, ibi rero vyagaragaye neza muri indwi twaraye turangije, aho Gervas Ndirakobuca ari mu nama nshingamateka yanse kwishura ibibazo by'abashingamateka ku bibazo nkoramutima bihanze igihugu harimwo n'igitoro. Umushikiranganje wa mbere akaba yarabasavye ko bokura inyishu mu ngingo y'133 y'ibwirizwa shingiro. Vyabonetse ko yanse kwiteranya ku mukuru w'igihugu ngo bimuviremwo ibibazo. Ndirakobuca muri kino gihe asigaranye ibintu bibiri vyonyene, ni ugukura meza agatanga imihoho, canke akaba ashobora no kwicwa nk'uko bivugwa n'ico gicocoro co mu mugambwe CNDD-FDD. Umukuru Leonidas Hatungimana abona ko Ndirakobuca yashatse gutanga imihoho, ariko ahabwa gasopo na Perezida Ndayishimiye ko aca pfungwa, maze arabireka. Umukuru w'inama nshingamateka nawe Daniel Jas Ndabirabe akaba yahanuye Perezida Evariste Ndayishimiye ko yobangira kumukura barindire basi mu matora y'abashingamateka yimirije, kuko byari kuboneka ko Ndayishimiye adashaka gukorana na Ndirakobuca nk'uko byagenze kuri Bunyoni. Ariko bibaye imbere y'amatora, abarundi boca babona ko muri CNDD-FDD ibintu vyayangaye, maze n'abari kuyihana ayo majwi makeya yarasigaye bakayibima, kuko babona ko atahindongozi zirigwa ziracanamwo zobashikana. Ndirakobuca rero akaba aboneka nk'urindiriye gusa amatora here ibintu bice birangira. Ariko aya matora azogenda gute? Ababikurikirana hagufi babona ko ayo matora ashobora kuzobamwo intureka zisumba n'izabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ndirakobuca akaba rero yaboneka nk'umushikiranganje afata ingingo ikaja mu ngiro, ntasi na Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu majambo gusa, bikanka ko afata ingingo ibereye ishobora gutuma igihugu kiva mu manga, ahubwo ingingo afata akaba ari zita igihugu mu manga. Kandi ingingo zimwe afata ndetse n'ibintu ajanga hakavuga ata plan afise,
byose abanyagihugu bakabisiga nkaho. Abenshi baribuka ivy'inkwavu yadukanye muri kino gihe, ntawe uzi ivy'amafaranga yashizwemwo vyahereye, mbere nta nuzi ko ivyo bicibukwa. Hari n'ibindi bintu vyinshi yagiye aradukana ariko abarundi benshi bakabica amazi ntibavyiteko. Ivyo vyose vyerekana ko Gervas Ndirakobuca ari we yumvigwa, kandi na bunyoni mu vyo yazize nuko yubahwa cane gusumvya Evariste Ndayishimiye. Kubera Evariste Ndayishimiye benshi bavuga ko asa n'uwaje ku butegetsi atiteguye neza, umuntu wese abona ko agomba kugira ico akoze avuga ko ari ukumusuzugura ndetse no kumusumvya ijambo agaca mwikurako. Bamwe bavuga ko hakwiye inama rukokoma y'abarundi bose CNDD-FDD ngo kuko yananiwe kuyobora igihugu. Umushinga amateka gato Rwasa avuga ko intwaro ya CNDD-FDD idashobora gutanga umuti w'ibibazo Uburundi burimwo, gutyo hakwiye inama rukokoma y'abarundi yotuma Uburundi busubirana iteka. Rwasa gato ati amahoro, ati nta mahoro ari mu gihugu, ati bobanza ati amatora ari mu gihugu bobanza kuyahagarika kuko nta nyishu ku bibazo Uburundi burimwo azotanga kiretse habaye inama rukokoma y'abarundi bose. Rwasa gato akaba yijeje abarundi avuga ko yihweje ibihu Burundi burimwo asanga ngo hakwiye inama rukokoma y'abarundi bose yotuma Uburundi busubirana iteka. Nk'umutumire rero muri kiganiro yahuriyemwo na Leonidas Hatungimana, nawe yavuze ko ibihu Burundi burimwo buriko buracamwo biteye ubwoba. Akaba yaratanze akarorero kwiduga ry'ibiciro ridasanzwe kuvyerekeye ku vyankenerwa mu gihugu, eka mbere ikibazo c'igitoro muri rusangi ndetse no mu vy'ubutunzi bw'igihugu bukaba butera busubira inyuma. Kubw'ivyo rero Rwasa gato akabona ko hotunganywa inama rukokoma yoca hirya no hino ibibazo Burundi burimwo maze hakaboneka umuti. Rwasa gato akaba yasavye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abayoboye igihugu bose kubonaho ibintu biriko biraja ko ari habi cane, ko igihugu kigeze ahabi. Banywanyi bacu rero ivyo akaba ari ibivugwa, ariko hari inkuru twari twabemereye ko tuza kubashikiriza ivuga ku njyane ziri hagati y'abategetsi nanone cancana, ariko tugafatira kubigiye gukurikira inyuma y'ihunga rya Sixte Vinyini Muraba. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo bw'idonido, ndetse turaza no kubaha n'izindi nkuru twari twabwiye mu mfunyapfunyo tudashoboye kubashikiriza kubera umwanya. Mu kanya nazo turaza kuzibashikiriza, nimuje kure, tyo ndakuri subscribe maze tubane mu kanya gato cane.